akazi nahise je yaranyandika arambwira ati nisaidie kakangu nisinye kontra mu Inyishu Media arambaza uru n'urusaku rwanje je sinaga undugu je ntabanga ngira nikosa mu mbote urumva nahise yambwiye ati nisinye nibaombe ngapi sizi ko na message ngaho ikirimo urumva ngo nibaombe ngapi nice so najua nice twarakoranye ibiganiro byinshi nice ntona ko nahindutse nice wakawaka yani koresha umwanya kare mu nta mu Inyishu Media ndakora mfatiye kontra kisa nisa just bizoe sijaza kuomba hela ngapi nazo kuna mbele baombe ngapi njoo nakuulizaga ngo titukupa uko mjibu aje umetenika uratwenze watu musabanga Akes Don nibihe bintu akugorera ko cyane Akes akunda ba baby akunda bademu inyuma ya Sauda arakunda abandi bademu sindamenya ariko X-ray hari amajambo sadbigeze kwandika ati Akes wawe amaze imyaka 20 ari underground kiri underground sasa superstar ni nani hapa superstar superstar ni nani oya dusigure we rega twe hari gihe tuba tuzi umusuperstar no underground umusuperstar ni kuvuga n'umuntu yaramaze kurengana amakungu yose aramuzi sasa tubi usanga akoje tafata consilia pa Rwanda vraiment ariko X-ray kuma jambo uvuga kumengura ponda cyane sabi kumengo ntiwemeranya n'ibikorwa vyiwe n'umuriri vy'umurundi urumva rero sasa unaona uva ati indirimbo yarondeye nde kiriku sitwebwe twamuronde kiri indirimbo no yarondeye kiri voilà ico ni cyambere kubera navuze ati je nabonye iki ndirimbo numvise iki ndirimbo uvuga ati mimi naona mtataza style kidogo inyimbo iko namuita kiriku twaje nace ndamurondera kiriku nije navuganye nawe ikintu cyose urumva sasa bada hapo ibyo byo kuvuga ati ngo urabona ngo kiriku nje batwanyi iko na bewa nyimbo wapi na wapi anaibewa bona nyimbo kitu kizuri kinajiuza ikindi nacho about promotion kuipost kushare ibintu nk'ivyo ivyo bintu muba mwarabivuganye na Kiriku ati ivyo birahari amasezerano arahari kandi twaratanze akanoti katari gatuma urumva sasa ni navyo vyatumye disavuga ati amamiliyoni amafaranga Akes yari kujya mu kwezi kose yaratwaye amahera atari make cyane gusa mu Burundi nyene ni handi usora ikintu sinzi ko tuzoyinjiza y'amahera kirese sinzi mu bwato twifuza yuko kandi turabona imbere tuzoyasubiza Bahebiyake sasa unanivumbua na furaha imani mimi lakini amna shida wewe soja mimi hatari liturura wewe mie bahe safira ki manager akiba kwetu takatakata ibitu gani ndakata bitu gani ndakata tangura rero itushanza deja ari ibintu uza gukuramwe ari ibiki navyo wabonye inzoka nayanje nayo wabonye ega navyo apana none iyo wapostinze ni kujya wari wambaye bitaniye ajya je nari ku kazi wari ku kazi wapititu sinema tuyayonire ni turayibona urumva kandi nimba wari ku kazi umuririmbyi wawe nta byatsi bazi ukuri ku kazi ko yidoze aravuga ati ibi bintu ntibiryoshe atoke kule ushanza shwana kawaida tu ego bakunzi bakoresha media fresh muri bon mwabonye system ingene bahe twamuvugutiye umwanya yadutwaye kugira tumuvumbure mwabonye ingene warumeze kandi uyu niwe bitumuvumburo rero urumva paramwe bibeshira ngo fyete ngo minjo bananitaga sasa chawa ega nabaregezi yaga kidogo nabarete amabipindi tunaikala ingo bite abajui mini nani jewe ndi jewe urumva kandi ibyo ndiko ndategura ntibabizi bazobibona iyi ni intango ntibabizi usianze sikiaboga lakini amadimiti yako na finisiriki sasa uyu rero ni Bahebiyake X-ray bam kwa bam X-ray bam manake nini bamendaidi tino ko muslimu uyu ni umuislamu ego afite kinyamakuru cyitwa Inyishu Media ikora ko bantare bakuze
ba nice ule jamaa kunda cameraman jina kile Beni ule jamaa mkongole mwa hivi mwenyewe asi njo Beni ntavuga ni ntamu yo mukongomani rero uko biri kose ni manager wa Akes Don murazi je na Akes Don ico turi ivyo murabaye nemi oya turabantu nyene tuko turarondera gafu tuko turatafuta bunga ko turarondera gafu urumva ubwenemi mu kazi sawa nkubu nogira ubwenemi nkaronka ifaranga sawa uramusangira ubwenemi najezo ukora ikizo kagisanga wawe zini weza urumva rero je nganje kumubaza X-ray ibibazo bigira kuri 5 turabiharura ibibazo bigira kuri 5 X-ray naragerageje gukorana ikiganiro na bafamba na ba Jojo ndababaza imigenderaniro biri hagati y'ihuriro na inyishu media barambwiye ati wapi no gufashanya tu gusa agasabone ntabura bahebiyake gukoresha abantu nkabajya abafisi izina braza nani yako nasafi tu cyane chafua urumva ndashaka kumenya koko nubucuti ni family ni gukorana nka family canke ni business muri business turi muri business man ibintu bya familia manini abikwaga itena ariko bo bavuze yuko ari family atagahembo kaba mbo nakazi nyene cyambere tukajya dushamo n'ubucuti familia nini koko ikintu cyose udashizemmo ibintu vy'incuti n'ibindi usanga urukakora nabi yahandi uguma ucukora wikorira wenyene urumva icyambere amikindi naco famba Jojo ihuriro na inyishu media tumeze nka kimwe n'ikintu kimwe mu majambo make Okay twarabonyemo mu mafilime agiye atandukanye mu inyishu media umwigeme Alvera muhimbare Alvera ni brand Alvera arakomeye cyane uvuze mu bakinyi ba filime canke abaririmbi ba gospel nga mu Burundi babikora neza izina Alvera uwo rishiramwo ririmwo wewe mukorana gute na Alvera nyene turafashanya kuko Alvera twamenyanye kera sana n'umugenzi wanje no sister wanje nkunda cyane yego no musista wa ukunda cyane cyo nawe ndakubwiye ati we nyakwigendera ngo ukore filme nga nonyangira none nuko rero ibisaba yuko ko natwebwe to dufise wa mutima wo kugira iki wo gufashanya niyo twotera imbere kuko kera twari dufise amagofuri mu mitwe mugabo ndabona biko biravamwo abarundi ariko aritahura gusa ara bamwe nyine bashafise kagatima ko kwiyumva ko kwigungira ko ibintu byabo nyene bashaka ko bagira collaboration n'abandi ivyo rero si vyiza nko mu bantu mu bafise umutima wo kugira iki wo kwiteza imbere murumvise Alvera impamvu akina hariya ko inyishu media ni system ego inyishu media yashira ko amasinema yarahinduye system ishira ko nibiganiro ubu nakaye karusho wabonye kajanye kafatiye kubiganira ku ma interview ama interview n'amafilme sari hano buryo kwanza bise bikorwa n'amahera nogenda hagiye ukore film udafise akanoti nogenda hagiye ukore ibiganiro kuko nawe ndaze nawe nga mu mufuko muri no misi usega urembo ko urumva rero turakora cyane ariko rero nico kimwe YouTube kuni ihemba wewe urabizi uriko urakora cyane iraguha akanoti mu gihe uriko urakora ufitiriza mu mufuko acagira iki baho pana kwa swata niko bimeze kuvuga kacu je nabonye gusa kwanze cyambere mu gihe ntango ibintu by'ibiganiro bamwe baronkamwe akazi ego nikuvuga rero nace mbona ati rero bwa bundi nafise kandi kanura mu bantangura ari bati no fuma basi giriki nugura iyi news shamwe ibiganiro kugira n'abandi bashikirwe ego X-ray turiko turaza rero kuri ivyo vy'ibiganiro rero benshi bararonsa akazi nice je yaranyandikira arambwira ati nisaidie kakangu nisinye contrat mu inyishu media arambaza uru n'urusaku rwanje je sinaga undugu je ntabanga ngira niko sa mu mbote urumva nice yambwiye ati nisinye nibaombe ngapi sizi kuna message ngahi kirimo urumva ngo nibaombe ngapi nice Sinajua nice twarakoranye ibiganiro byinshi nice ntona ko nayinditse nice wakawaka yani koresha umwanya kare mu nani himu nyinshi medio ndakwa nipatie kontra kisa nisa jusi bizoe sijuna za kuomba hila ngapi unaweza kuna mbele waombe ngapi njoo nakuulizaga ngo titu kupata uko mjibu aje tumetenika ora twenze watu msawanga sutwa unadekone unadekone nini sasa mufukuzi mimi sitafuta ukafanya mambo uri mu una muri pangapi
Oya umuri hanga. Lipa ni sadepa. Sasa wewe naye sasa nakwambia unaona pale mwaka mwinyisho media kwa pesa. Wako ananiambia nisinye contract. Niombe ngapi? Wewe watubwira ngapi? Watumsaba ngapi? Sinibuka ivyo namubwiye. Oh my god. Sindavye ariko ndashaka kumenya wewe umuri hanga. Mbo yo nibanga rya none nk'umusanga yarabimbwira uko nambya ngo ribanga rya okay. Utane ari binambya sasa manake bifata uko nyene cyangwa bivuge n'abantu bavyumva kuko ni ibintu biri facile bivuge ya kamera kumuhemba kuko na nice no munakuze uramuhemba ariko ndamuhemba none nice wowe ukoresha umuntu witwa nk'umukobwa urumva hama aca agenda garuka urumva atagize iki utamuhemvye nice ninge nakunda kanoti sinjo usanga no namuhema make acange menshi biravana ariko sinzi ego rero usanga yarasinye kontra racing yes nice narasinya kontra ariko ndamuhema uve rero uko Jefferson umutima narasinya kontra ariko ndamuhema ngira nubikorwa akora wabakozi bawe extra ubahemba gute ni pourcentage canke ubahemba gute oya na pourcentage kuvuza ama pourcentage yo usanga umwe agiye gutahira igihumbi kuko yese abakozi bawe bategezwa gukora gute kundwi bategezwa gutonda buri munsi canke gutonda buri munsi kirese dimanche tu imisi yose baratonda turiko twegereza saa 3 zo mu gitondo ntibaraza batonda sangapi vyuma vyose mbona biri kiringa ngo 2:30 njo muda kutondera ni 2:21 rero kuvuga uza gushikana na 35-40 anasinye kakitu kanatoka nka bimwe vyo muri waka no muri waka nuko nyene bimeze utonze samo ni samo we ni 2:30 bobo ni samo ya ninusu ukifika na 35 usanga ikayikurindiriye ko wazifu sikusi autangwa uliza ngo unaona urumva kiretse wasiguye kare ati basindutse gusa kudukaye nibikine bikego x-ray uri manager wa Akes Don abenshi ntibabitahura neza we reka kufitiriza ivyo bintu biriko biratuderaje ningo kumahamu ningo urumva abenshi ntibabitahura ati uyu manager we kuri wewe aba ari umuntu ameze gute aba manager umuntu kugira mutahura aba ari umuntu ameze gute igawe barakugaye umengura umwana sasa waje kungerageza apa aje kungerageza oya ndiko mvugira abafana mbo urabona manager cyambere kubwiwanje kuno nahura manager no umukozi w'umuririmbyi cyangwa w'ikintu kanaka hari managinga ibintu byiwe urumva ico ni cyambere kuko benshi bashabimvira ati ngo manager n'umubosi ni iki oya mu manager nyene n'umuntu atuma umuririmbyi atera imbere force umuririmbyi atera imbere rero nibazo uraba amafoto yanje nibazo urabe inyambaro zanje ngene nambaye nibindi oya manager kwanza ni mu mutwe urumva ni mu mutwe rero ari abantu nigeze kwifotoza agafoto nyene nimere nk'umustar iga ni mani sisi tukaba creative turakreya nyene utuntu kugira tugende kure urumva Jefferson amafoto mu Burundi mu bantu bakoreye udufoto nyene utuntu n'utundi je ndi mu bambere rero sinoreka kukira utuntu twanje ngo nikwa ndi mu manager kana aje kuva kera ibintu by'ama umuntu aratangwe ku managinga umuntu yitwa Sami Mr Sami kera aho rero mu 2000 yari muri 2012 niba ari 13 simuka neza urumva naya managing abantu benshi cyane ariko rero ubu ahubwo rero ndiko ndakora n'ubusazi byari ukuntu nkiri akantu ejo muzobona arakantu ngiye gukora aje bwa bundi rero kanyanyaye amuna ni sai tuna create hivi tunataka tujibrand hapa Burundi urumva ya tujibrand you know mambo kama hayo inabidi mujibrand Akes Don nibihe ibintu akugorera ko cyane Akeza akunda ba baby akunda bademu inyuma ya Sauda arakunda abandi bademu sindamenya n'aba baby baramukunda urumva ni ibintu bisanzwe ariko la majorité akunda abakobwa ikibazo gusa oya la majorité wewe kuri we n'umuntu akunda abakobwa mu bisanzwe ariko icambere cyo arabakunda wewe aresha kangahe nko urya mudugo gukunze no ukunda kwe ega nawe ukunda ikintu cy'agaciro oya wewe akunda abamukunze canke wewe arabakunda tune we kuratugora piti kuratugora no kuri Imana sivyo arababijitokia kwanza okay sawa ego ubwo ravuga Akes akunda abakobwa wewe ico kintu muracemeranya ko canke niki kintu ukora kugira areke ivyo bintu hako bizomwicira kariyeri vre shao akia Mungu cameraman unamona akuvoroge nduno mwana wa kanga
au sawa kwangu ni hapa wenye kwangu njirani unasikia sasa kuvuga Akese kwanza ubu Akese kuva tugitangurana akazi Akese yasa yuko umengo yagabanye ibintu kuko je numbona uko je numuntu yitonda sana ariko mbonye ndiko ndasaragurika imbere ya kamera nongani kubera ari mu gatondo uranzi ngene meze wala ninge kunyana kuti hapa juu me byamaze kwa mu gatondo rero Eden genda ajya kumuduga nenda pale ku gari mfungure papa unasikia rero Akese rero kuva tugitangurana rero yarahindutse ukuntu kandi ibice byinshi cyane kuko umuntu wa mbere yarakunda aba baby ntiyakunda akazi ariko je rero umuntu wa mbere nkunda kanoti nkunda akazi nawe umbwira ati nambure zose hajya turagwa kanoti mama yangu manager pembeni upapa pembeni nibindi ibabona amahera ni kure urumva rero je nkunda amahera cyane mugendi serious n'ubuzima cyangwa nibindi bisaba yuko ngira iki ndondera kanoti urondera kanoti wowe wari kubitwa muri waka bagakubita ko none sinariko ndarondera kanoti rero turi mu monde kurondera iki amahera gusa cyo nosaba leta yacu nuko dushigikira nko gwaruka dushigikire katurondera license mu Burundi kugira natwege ubusazi dukora bave buboneka ko ari nunyene mu ngo twahonyanga imico nakaranga yo mu Burundi ariko tuvuga ati burya abantu bari ku kazi rero nko mu bindi bihugu kabisa nko muri Tanzania mu Rwanda mu Bugande bajya bose barasaragurika imande ibintu by'ama entertainment mugabo ariko bigira iki ariko yinjiza kanoti mugabo naho nyene ngaho urabona ngiye foto yanje nambaye abenshi barakomansa tutwo tugura shize hejuru utotuguru ruvuana ora ijya commentaire mbi rero ijya nyizana kanoti kuko Diamond ubwa mbere bamutuka midomo kumbe nje siko nangiza nini dola sasa njo hivyo mugabo je nashize twatuguru twanje hejuru kugira iki nuve iyo commentaire urumva umuryango waka bamwe babagiriza ngo bafise imida abandi ngo bafise utuguru ivyo bintu ntaco bibahombeshereza guys man sisi tuko brand ico ni ibintu biri simple man urumva ibintu biri simple sana kandi rero mu gihe utariko uravugwa umenye ko wewe uri nyakwigendera wafuma bagutuka ariko bakuvuge ngatubwe rero tumaze kumenyera kuko urabahora for example ubona nk'indirimbo vu reka nsimbere ku kindi kibazo n'ikibazo cyo bari kubikira neza cyane sema vum sasa ndio bari ya mjini kwa yumda navyo gufyitiriza bajya abantu warabigira umetuma we najo umetuma hapana reka ndagusigurira nini chawa sijatuma iyo mbaraga urimenya kama chao utajijua lakini kwambisha sasa hivi vum ya bari ya mjini Akese ashize ko udahanze ije ni creation wanje bishovuga ati ngo manager wawe wapi raba image raba creativity yandi iri muri ndirimbo ni frappe man so abarundi ego iyo ndirimbo vum yaravugishije abantu benshi kuva igisohoka audio aho benshi bavuze ati iri kitwagwa na kiriko manager wa Akese wabivuga kuri ivyo bintu bo urumva twebwe kuntu dukora nico kimwe ninge twomurondera Bawden turonderana n'ikintu paraza ngura n'injya ndirimbo sikuvuga ngo twashaka ngo kiriku urumva twashaka kiriku Eden kama mbya kupatie maji paroni yako okay urumva rero sasa unaona uva ati indirimbo yarondeye kiriku sitwebwe twamurondeye kiriku indirimbo yarondeye kiriku voilà ico ni cyambere kubera navuze ati je nabonye indirimbo numvise indirimbo vuga ati mina ona mtataza style kidogo inyimbo iko namuta kiriku twaje nace ndamurondera kiriku nije navuganye nawe kintu cyose urumva sasa badapo ivyo cyo kuvuga ati ngo urabona ngo kiriku nje batwanyi iko na bewa nyimbo wapi na wapi anaibewa bona nyimbo kitu kizuri kinajiuza ikindi naco aho nyene kiriku yayipostinze haciye imisi nk'ibiri indirimbo isohotse iyo ni nyishuri ukorishura wenyine nikuvuga yayipostinze hatevye mugabe indirimbo yagize iki yarasohotse kandi yagumye igenda umuntu yasukuranye igikorwa n'umuntu iririmvye muri kontra baravugana about promotion ku post ku share ibintu nk'ivyo ivyo bintu muba mwarabivuganye na kiriko ati ivyo birahari amasezerano arahari kandi twaratanze akanoti katari gatuma urumva ni navyo vyatumye disavuga ati amamiliyoni amafaranga Akese yari kujya mu kwezi kose yaratwaye amahera atari make cyane gusa mu Burundi nyene ni handi usora ikintu sinzi ko tuzoyinjiza y'amahera kirese sinzi mu bwato twifuza yuko kandi turabona imbere tuzoyasubiza kabisa nitwo chicken egg kiriku ndikuri kiriku gatoyi kuboneka muri iyo collabo vum ni indirimbo jewe nawumvise kuva nkiri muri waka ari Akese wenyene ninde yatanze icyumviro cyo kuvuga ati no ndirimbo kwikiriku niki cyatumye mu baririmbyi b'abarundi bose murondera kiriku niwe murimbyi mwari mwararondeye muramubura
shana mu twarondeye kuko irya ndirimbo urazi ko twatangiye gukorana na Akes yari yamaze kuyiririmba urumva we musubiza ariya urumva irya ndirimbo ni kuva twatangiye gukorana na Akes indirimbo yamaze kugira iki yamaze kuyiririmba je nayumvise rero ni je natanze cyiyumviro bati indirimbo nk'umu createur mbona yuko indirimbo ikamurondera nde kiriko reka mvugane nawe niyavyitiriza ntaco tuca turondera uwundi nitwa muri ako kanya twamaze kwiyumvira uwundi urumva cyo nawe windi waza wari bikorera muri waka sasa uno munsi nimba twakoranye na kiriko nimba yaranigije kupartage ariko je kubyiwanje yarabikoze nawe yakoze nyine umengo si hari mugabo yarabikoze gusa ivyababaje ivyo bintu nk'umugabo waka wala yatangise maga mr partager sisi tuko wasansu sisi hatuna tatizo twe turakora kuko ikintu kuko urabona ujya mu tipe yasoye indirimbo zibiri sinumuvuga mu izina Satbi njo Satbi twa nyimbo mbiri niwe tuzi yasoye indirimbo zibiri muri ibihe ni nawe turiko tubona ko bana compare Akes naye apana sasa compare na sitaki kuna niji na compare na Satbi urumva company yacu na Satbi ndi wazana nyene ari muri ubwo bwoko nyene yavuga ati jewe sino compare na Akes natubwire nuko nyene yo Satbi canke bandi nabandi turikana na Diamond turika n'abantu urumva kuko mu Burundi turacyari hasi turarongo muririmvyi yirukana mu bindi bihugu mu Burundi rero muri East Africa tuko bamwishu none twakwirukana na Satbi gute nawe nyene ntaratwara umuziki gato yabasi Big Fizzo kuko Big Fizzo ni international kandi legend kidogo basi ariko bushizemo macha kubiri ngaho uvuze ati uyu hayafika hapa uyu ashafika hapa bo oya umviriza nani koresha umwana ico uriko uriyumvira reka ubifate uko nyene mu kwigake muri surface ukuntu yiyumvira ariko nawe uriko urakurira muziki ndundi uragera muziki w'u Burundi nuragera kuri sasa wota compare na mutiko chini ndico kimwe niwono kwishure we igishu ora ikijuju kwishure ugacuva ati ngo ndagisubye amanota kandi ari kijuju naco nyene oya bo utaragira kure ninde ukiri hasi ninde twese turacyari hasi man none ariko X-ray haramajambo Sadbigeze kwandika ati Akes wawe amaze imyaka 20 ari underground kiri underground sasa superstar ni nani hapa superstar superstar ni nani oya dusigure we rega twe hari gihe tuba tuzi umu superstar no underground umu superstar kuvuga n'umuntu yaramaze kurengana amakungu yose aramuzi sasa Satbi usanga akuja tafata consider pa Rwanda vraiment ariko kuma jambo uvuga kumengura ponda cyane Sadbi kumengo ntiwemeranya ibikorwa vyiwe n'umuririmbyi w'umurundi cyambere n'umuponda gute kandi mba nshaka ko tukotera imbere ahubwo Satbi asikimbizane na Akes asikimbizane na Satbi ahubwo icyo twokora twese nuko tworaba ukuntu abanyamahanga abagande abanyarwanda abatanzania tubakimbizane tubafa nini tubakamate tubafrapi sasa Burundi tabakiyaga tuko mu vide birukana kuri Facebook yagoma arira ngo urabona mwene ko mu Queen bari mu King video wanje mani uralia aho uvuga ati none weka ndamuvuge Ediso ingo ngaha ukine yangahe ndaguwe umbere umukingi ngazi ya Ediso yuvuza kanoti naga Akes nyene inbox ariko yari kubikora inbox nayo kubikora inbox cyangwa akabikora yega si tuko basare hivi no uvugira aho nyene Ediso ndaguye amarira ya nahe ko tebe twamuhamagaye kuri video Akes yavuze ati ingo ndamuhe umuriyoni Akes ijya ejo ashimye niba yabivuze je mu kiganiro Satbi ari hehe ndamu umuriyoni yongereza amahera je muri Amerika ivyo vyagaragaye nk'ubwirasi nk'ukwiyemera je warunda tujielewi umuriyo kwemerera umuntu amafaranga agera ku muriyoni ni unata ugomba umuterere hariyo langaje udakoresha abone neza y'ukuri serie none kugira umuntu abesere none X-ray je nk'ubu wo publia ngo koresha umwanya ngo ufungure muhira wibaza ko noza oya uri kijuju sawa sinoza kuko ushaka kumfasha ni urinda kubishira ku mbuga yego ushaka kumfasha none ngoja none ugomba guhereza akazi bakuze warapibliye ngo kuze ngo ndamuhaye akazi wewe kugira uje muri waka rights nibabibliye oya ndabizi Akes yanditse ati kuri Facebook ndavyibuka umuntu akeneye mwene y'umukozi yavuze gute mwene y'umukozi dasa ariko twayaze inbox none wacu witwa kandi njye kusibiko none kubera iki ujya mu tipe wa yuvuze ngo nitaza jina singenda
yamvuga izina sinagenda naca mbona umenga agomba kwiyamura mimi andikaga basi wose kwandika ati jewe rero umusuzo uvuga ati ngo ngene manager cyangwa ngene X-ray cyangwa Bahebiyake ndamuwe amajana 5 ukacubishira ku rubuga uzoza wiruka zoza niruka kandi rero irya screenshot nyene irashaka gufata no muri leta ubutungane vuga ati uyu uzizanya tera no ndugango nyima rero amahera banyemereye atari bwesiko okay urubuga rwa wakawaka tunatatumarize urubuga rwa wakawaka turabona amapage ya Akes Don official turabona Waka Light TV ya Akes Don mwenyewe Bahebiyake turabona X-ray bam ariko ntitubona urubuga novuga neza yuko ruhurikiye muri X-ray na yani urubuga wovuga ruti bo nkuru dufata urubuga kuko ni nkalebo muri nkalebo kuri manager ufise umuririmbyi ufise abakozi mufise abakozi urumva nk'urubuga rwa Bantu Boy turabona page ya Bantu Boy Entertainment turabona amapage ya Master Music bapostinga ibikorwa byabo nyene ico kintu kuki tutakibona ico kintu kivuga giti ni wakawaka lebo wakawaka lebo mani utegere twishi nitwiyimba ivyo bintu muguma muzana umuntu arakenye acha yugura amapage n'ibindi uko two turarondera amahera n'amazina urumva ivyo bindi vyo kugera wora arabonye waragize ngo ni bari show tugesho mara wa ni mani amahera abirana nanyifyisi tugesho TV nuwe nababandi bahora bitira amapage urumva bitira amapage bishira amapage bagasha batuka abandi bantu biciye mu yandi mapage abo nyene ndiko ndakubwira abazungu kandi bari musongo rutuku abo bandi banani n'abanani urumva sasa tugesho ni bari tugesho nyene koresha umwanya ivyo bintu byo kuvuga ati ngo lebo nini mani lebo siyo nya tujafika mbali nico kimeni niyo ugeze kuvura kurukuru bavuga ati ngo Big Fizz agomba yugure televiziyo baravyumvise none ko iki aca biheba Fizz afise ubwenge mani niyo muntu novuga ati base gatoya mu Burundi dufise umuririmbyi afise ubwenge ariko arondera kanoti narondera hiti we muri vide tegere turondera hiti inyungu ivyo vya wakaka umunsi uzobona lebo ije kuko raza bariri ivyo ari nyuma yacu ariko turira ngo wakomba binje muri lebo babazi sisi wenyewe turatumisha pesa tujane nasa ka tutachukua lebo waliduba mbisi yarige ngoja walidu yarigeze kumbwira ati kaka nataningiye mu waka tumishimamisha man so walidu ariko vyari biri mu myitego ariko Akes ugerageje kumumviriza aravuga yuko ari muri wakawaka ure Brown ari muri wakawaka dance yani kawaida sisi ega niyo lebo nyene amuna bado ataja mukiwa na madensa mukiwa na msanii mukiwa na manager aja kwa accepte man ibitu bijihoze make bari ba Brown muko murabadanganye muko murababesha ngo bari muri lebo atari lebo man twache tu ikiganiro kirahera kigira gihere gatondo Brown muramubesha waridu kugeza ubu rero byarahagaze ivyo kuja muri waka mani vyagaze gusa biri muri verification na Petit Dani nasiya naye mu Kianza mutabona cyari muri verification ntaragera kandi bisaba yuko turondera abantu bafise mu mutwe apana aba bawariduna bajya Petit nta bajya muri verification bisa ko bari muri verification kuvuga baba bafise ubwenge uko no verify umuntu adafise ubwenge umuduga muheruka kugura mbura tuwoni mse sasi mdugo ko pari ntubona kutugendera hamwe mane akanaka moto kanje karashaje urumva umudugo uri hajya igitoro urumva ibyo byose kuvuga ujya muduga nk'umunsi mwavavanwe na Akes uzokwegukira nde cyo muzogaburira hagati n'amasezerano nibazo twari vyimbere naje ntwari vyinyuma na kibazo nagushaka ushaka sisi tuko tatafuta naye kandi turarevye twarakurishije amahera menshi mu ndirimbo clip sikuvuga ngo niyo dufise na mahera dufise oya turiko akwanya ruba turikokora twose dufise urabona ngiye ndirimbo ko zisohoke na general gushije agaparcelle mu maranje kajya ka Evo mugabo yari ndirimbo wakoresheje ubwenge cyangwa ukoresheje ubujuju man acha ubujuju uragurisha itongo kwera indirimbo Vanga tubife rero man. Oya, ndiko ndabaza. Vanga tubife. Kugurisha itongo kubera gusora indirimbo. Oya, mu bintu by'ubuzima. Mu buzima. Sikiriza. Mu buzima. Dukora umuziki kubera tugura ayo matongo nyene. None tumaze kugurisha amatongo kubera dukora iyo muziki, umva tuzoba turiko tugiki. Mu gihe wenye nuri kurarira ati ntituzi yuko ayo mahera tuzona yagarutse. Niheze kuvugura mbabarira.
namenye ababanga ariko byihose oya ntiwihenze sivyo ntiwihenze mu bisanzwe ntiwari kugurisha bye mu biharuro byanje sinogurisha itongo kwera ngo nkore ikiganiro ahubwo no kora iganiro kugira ngo uritongo kandi urakoze kubitahura bakuzi bakoresha umunyamedia akajambo kanyuma ko dukurikira akajambo kanyu ubabwiye iki icyo ngomba ndababwiye nubuye butumwa ubwira ubasigire bon ndashaka kuraba capacité intellectuelle ya Bahebiyake ndashaka kuyumviriza bien hari nshaka kuvuga ijambo rero uviza abakunzi ba wakalaiti okay bakunzi uri kuribagiza n'ibintu uri kurasoma aha urabona sizi gusoma ega turabe capacité yanje fise dejiga nshaka ugire ijambo uvuga ku buryo nubwo hazoca imyaka ijana uzoraba ikiganiro zo kumva ubutumwa ushikirije muri kiganiro sha amajambo jewe zo kurikirana ibiganiro byanje vyose ni mu gatondo serve yanje nirahinduka uko wanzindukiye ko ariko uzoraba ibiganiro byanje fise amajambo nyene yo kuvuga ati n'ubu nyene suwe kurondera ibiganiro byanje n'umukuru w'igihugu yicaye ahantu numvise amajambo ndiko ndavuga mu biganiro bimwe bimwe avuga ati uyu muntu afise ubwenge rero nushaka kungerageza wamaze kungerageza ko sino bivuga na gato imani